Mahoro canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikirana muherereye mu mihingo itandukanye y'isi. Turagarutse ku kinyamakuru African Sound n'amakuru azindutse aravugwa n'ayavuzwe ejo. Tuzindukiye ku makuru ava i Vatican mu Butaliyano avuga ko Ecclesia Katolika yemereye aba bana bahuje ibitsina bazwi nka gay yuko bagiye kwiga mw'iseminari mu Butaliyano bongere bahabwe ibanga ryo kuba abapatiri kw'isi nzima, ariko mu gihe batazoba berekana iyo mico yuko bakundana n'abo basangiye ibitsina canke babikore, kuko bazoca bakwa iryo banga bazoba bahawe ryo kuba abasaseredoti. Nk'uko tubisanga mu kinyamakuru Australian Broadcasting Corporation, banditse bavuga ati Vatican yemereye abageye b'abagabo kuba abapatiri mu Butaliyano, ariko bazohanwa mu gihe bazoba bariko barerekana homosexualité bwabo. Bongeye bagira ati aba bana basangiye ibitsina barashobora kuba abapatiri mu Butaliyano, ariko mu gihe batazoba bashigikiye iyo mico canke babe berekana imico y'ubuge mu bantu nk'uko amategeko mashasha y'i Vatican abivuga, nk'uko amategeko ya Ecclesia Katolika abitomora ko umuntu w'umupatiri wese ategerezwa kuba atarangura imibonano mpuzabitsina canke abane n'umugore no ku babana basangiye ibitsina bitegurira kuba abapatiri bazotegerezwa kuba ari abaseribateri, nk'uko bishikirizwa mu kinyamakuru The Guardian. Iryo tegeko ryemerera kwiga mu Butaliyano ibijanye no kwitegurira kuba umupatiri canke amashure ya Ecclesia Katolika ategura abagabo kuba abapatiri yemejwe na Papa Francis, kandi nk'uko tubibona ku rubuga rwa Perezida Joe Biden agira uwa 46 rusanzwe rukurikiranwa n'abarenga imiliyoni 11, yanditse agira ati Papa Francis, ukwicisha bugufi kwawe n'ubuntu bwawe ntibishobora kuvugwa, kandi urukundo ufitiye bose ntirugereranywa. Nk'uko uri papa w'abantu bose, uri umuco wo kwizera w'ivyizigiro n'urukundo ukayangana kw'isi yose. Uyu munsi ndi n'iteka ryo kuguha umudari wa perezida w'umwidegemvyo n'icubahiro. Ivyo bikaba vyateye impungenge nyinshi abantu baba kw'isi ko Papa Francis ashobora kuba afadikanije na Amerika canke na perezida wa 46 Joe Biden kugira iryo tegeko ryo guha ubusaseredoti abasanzwe babana basangiye ibitsina. Aha niho tugejeje amakuru twari tuzindutse turabaha, nk'uko ari amakuru yari ariko aravugwa kw'isi nzima, ahagiye hatandukanye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye vyandika kuri ino nkuru. Murakoze cane.